Turi n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezako iminsi yose kuri Imboneshakure ni Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba twabateguriye, aho muri hose turabahaye ikaze. Abarundi n'abandi batandukanye badukurikira bari imbere mu gihugu c'Uburundi turabahaye ikaze kandi turabaramutsa. Bari mu gihugu ca Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo batwumviriza namwe turabaramutsa, n'abandi bari mu bindi bihugu bihana imbibe n'Uburundi, bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze kandi tubakengurukira cane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezako. N'umwanya w'amakuru agezweho kandi adasanzwe kuri uyu mugoroba, turi kuwa gatatu kw'itariki ya 25 kwezi ni Nyakanga 2024. No munsi mu bimenyesha amakuru bitandukanye hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haravugwa byinshi birabana n'umutekano mu gihugu c'Uburundi. Benshi bakagaruka ku ntambara iri mu kibira, benshi bakagaruka ku mirwano bivugwa ko yoba yarapfiriyemwo abasoda b'u Burundi barenga 180. Ese ibi vyoba vyifashe gute? Muri aya makuru turaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Radio Tabara izwi ko irwanya leta y'u Burundi ihejeje gusohora itangazo kuri ya 25 kwezi kw'icenda 2024, ivuga ko hari intambara ziriko zirahuza abasirikare ba Radio Tabara hamwe n'igisirikare c'u Burundi kiri kumwe n'interahamwe za FDLR. Bakaba bashigikiwe rero n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho isanzwe ikorera mu gihugu ca Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Radio Tabara rero ikaba ivuga ko muri iryo tangazo nk'uko babigaragaje hari abasirikare b'u Burundi barenga 20 aribo baraye bahasize ubuzima. Radio Tabara rero akaba aribo yabishe. Turaza kubigaruka ko rero tubabwire naho izo ntambara ziriko zirabera, dore ko zitariko zirabera mu gihugu c'u Burundi. Naho kubirabana n'amakuru avuga igitero coba giheruka kubera mu kibira ngo arashobora kuba atari ukuri. Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook ku munsi w'ejo yari yabitangarije abantu avuga ko ariko arakora amatohoza kuri izo ntambara zivuga ko zidasanzwe ziheruka kubera mu ishamba rya Kibira, ndetse akaba yabajije amasoko atandukanye. Mu matohoza rero yagize n'ivyo yamenye ko muraza kubikurikira muri aya amakuru. Nayo mu birabana kandi n'imigenderanire y'u Burundi n'abakungu kandi mu gisata c'umutekano, ngo Burundi rero bugiye kurungika ingabo zabwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Haiti. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Robert Shingiro bivugiye mu nama yiga ku kibazo c'umutekano wa Haiti yabereye muri leta ya New York muri Amerika kuwa mbere w'inondwe. Uko iyo nkuru yose yifashe mu buryo bw'idonido ni mu kanya gatoyi turabahaye kaze aho muherereye hose. Banywanyi bacu, iyi ni Imboneshakure Hejuru TV. Hari ubwa mbere utwumvirije urafyonda kuri subscribe canke s'abone, niba kandi atari ubwa mbere nawe utari wabikora urafyonda go kugira ngo kerwako n'amakuru yacu uri mu ba mbere, ufyonde ku gakengeri kugira ngo uje ubona notification mu gihe cose video ya Hejuru TV yaba iy'amakuru canke ikiganiro igushikeko uri mu ba mbere. Igihugu c'u Burundi kiriko kiragaruka amenyesha amakuru mpuzamakungu hamwe no ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane, yaba kuri Twitter canke X, yaba kuri WhatsApp mu migwi itandukanye no kuri Facebook. Nta kindi kiriko kiravugwa uretse intambara biriko biravugwa ko ziriko ziragwamwo abasirikare b'u Burundi. Amande y'amakuru amaze imisi avugwa ko mu kibira hafiriye abasirikare barenga 180. Radio Tabara yohejeje gushira ahabona itangazo rigenewe abarundi hamwe n'ibimenyesha amakuru. Radio Tabara rero muri iryo tangazo ikaba itangaza ko ari intambara ziriko zirahuza abasirikare ba Radio Tabara n'igisirikare c'u Burundi kiri kumwe n'interahamwe aribo FDLR. Bakaba rero bashigikiwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho isanzwe ikorera mu gihugu ca Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru rero ashigira uruganda rwa Hejuru TV hakaba amenyesha ko izo ntambara zimaze imisi ziriko zirabera muri Kivu y'ubumanuko. Muri iryo tangazo umuhari Radio Tabara uhejeje gushira ahabona umenyesha ko abasirikare b'u Burundi barenga 20 haribo baraye bahasize ubuzima n'abandi benshi bakaba bakomeretse muri izo ntambara zikomeye ziriko zirabahuza n'umuhari FDLR, igisirikare c'u Burundi FDNB n'umuhari wa Zalendo ya Kutumba mu misozi ya Kipopo mu karere ka Itombe muri Kivu y'ubumanuko. Leta itabara rikibutsa ko ngo abasirikare b'u Burundi ari abana b'u Burundi barahiriye gukingira igihugu c'u Burundi ko batari bakwiye kwemera
gushigikira ubutegetsi buriko buracinyiza abanyagihugu no gukorana ngo niyo mirwi yitwaje ibigwanisho isanzwe igwanira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iryo tangazo ryari ritabara rigufi ririmwo ayo makuru duhejeje gushikiriza, rikaba ryateweko umukono canke ryatsiweko n'umuvugizi mu vya gisirikare wa Red Tabara akaba ari Patrick Nahimana. Rikaba ryatanzwe rero kuri uyu mugoroba wa 25 Nyakanga 2024. Nayo rero ku makuru havugwa mu gisata c'umutekano bwo n'ubundi ni mu kibira, Pacifique Ninazwe avuga ko amakuru avuga igitero c'abageruka kubera muri iryo shamba ngashobora kuba atari ukuri. Nkuko rero yari yabitangaje ku mugoroba, inkuru ivuga ko intambara idasanzwe iherutse kubera mu ishamba rya Kibira. Pacifique Ninazwe yavuga ko yari yaribajije amasoko atandukanye. Iyo nkuru rero ikaba imaze n'iminsi 3 ikwiragizwa ku mbuga ngurukana ivuga ko hari n'abaroberi b'Abanyarwanda, imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi baherutse kwicwa mu Kibiri. Abo bavuga ko bapfuye ngo bariko bategura gutera igihugu kibanyi, hari n'imbuga zatanze ibitegiro by'abapfuye, hakaba havugwa abashika 180. Hariho n'amashusho yateye ubwoba bavugwa ko bahapfiriye ariko arahanahanwa. Muri benshi rero bakaba baragize ico bamusaba nk'uko asanzwe akora amatohoza kurondera umuco w'iyo nkuru. Pacifique Ninazwe rero akaba yatangaje ivyashitseko. Icambere nuko ngo amasoko yo mu gisirikare c'u Burundi no mw'iperereza ry'u Burundi yamenyesheje ko atantambara iherutse mu Kibira, ngo ibirindiro byose by'igisirikare c'u Burundi mu Kibira biratekanye. Hari zina n'ifoto vyatanzwe ko vyo bari ivy'umukoloneli avugwa ko yishwe muri iyo ntambara. Abajije abasirikare b'u Burundi bikaba byabonetse ko ari Major Renova Nzeyimana aherutse kwicwa n'inkuba muri Kongo. Ca kabiri nuko amasoko yo mu gihugu kibanyi nayo nyene yemeje ivyo yabwiwe n'inzego z'u Burundi, nabo nyene bakaba baravuze ko atantambara iherutse mu Kibira. Ca gatatu nuko amasoko yose yavuze ko intambara isa niyo iriko iravugwa yabaye muri Bunyonyo 2019 ahitwa Marura mu Kibira. Ico gihe intambara rero ntiyari isanzwe, ikirindiro c'abasoda b'u Burundi carabaye nk'igifuswe, mukuru w'ikirindiro aricwa. Iyi ni intambara rero yabaye muri 2021 ku musozi wa Twinyoni mu Kibira nyene. Ca kane rero Pacifique Ninazwe atangaza avuga agira ati ntituzi ico amakuru yariko arakwiragizwa yavuye ko niyo yazananye. Ico twabonye coco nuko habayemo gufatanya inkuru ivuga abasirikare b'Abarundi hafi 15 baherutse gukubitwa n'inkuba ahitwa Karehe muri Kongo, ndetse muri abo basirikare 4 bakaba barapfuye. Nico gihe kikaba kivuga intambara yo mu Kibira. Pacifique Ninazwe rero akagira ati turashimye abo bose badufashije kuronka umuco w'iyo nkuru, turabashimiye namwe bakunzi b'urubuga mwatwize mukadusaba kubaronderera iyo nkuru. Pacifique Ninazwe rero atangaza ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Nayo kandi mu birabana n'umutekano nanone ariko n'imigende y'u Burundi n'amakungu, ngo Burundi burifuza kurungika ingabo zabwo kugarukana amahoro muri Haiti. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Robert Shingiro rivugiye mu nama yiga ku kibazo c'umutekano wa Haiti yabereye muri leta ya New York muri Amerika kuwa mbere w'ino ndwi. Mw'ijambo umushikiranganji Shingiro yashikirije abari muri iyo nama, yavuze ko igihugu ca Haiti kibandanya guca mu bihe bigoye kidashobora kwivanamwo kitabifashijwe n'amakungu. Akaba yaragize ati ndashimira intambwe Haiti yateye cane cane mu gushobora gushiraho inzego z'imfatakibanza no kugena Gary Conille mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Ariko naho biruko ni ngombwa ko amakungu akorera hamwe. Ikibuga kiri muri Haiti ni ikibazo c'abagizi ba nabi n'amabandi bitwaje ibigwanisho, kubera akeneye inyishu mva amakungu kugira ngo abagizi ba nabi batagendera ku mategeko bahagarike iterabwoba n'umwiheburo bateye abanyagihugu b'inzirakarengane barimwo abana n'abagore badafise ababakingira. Robert Shingiro akaba avuga ko yabandanije ijambo ryiwe yibutsa ko muri kahise u Burundi bwigeze kurungika abapolisi muri Haiti, akagira ati kubw'ivyo Uburundi burasubiye kwemera ko bufise ishaka ryo gufasha mu gutsimbataza amahoro n'umutekano bikigoyagoya muri ico gihugu, biciye rero mu kurungika y'abasirikare canke abapolisi. Kuba abasirikare n'abapolisi b'u Burundi bakoresha ururimi rw'igifaransa, bakaba bamwe muri bo basanzwe bazi umuco muri Haiti, vyofasha cane muri uyu mugambi. Ntaco ONU canke ibihugu bitandukanye birimwo Amerika na Canada bisanzwe bifasha mu mugambi wo kurungika ingabo zija kugarukana amahoro muri Haiti biravuga ko ubusabe bw'u Burundi ntibiramenyekana, kandi ko ubusabe bw'u Burundi buramutse bwemejwe
muri Haiti horungikwayo abasirikare canke abapolisi. Muri 2016 ONU rero ikaba yarahagaritse amasezerano yari ifitaniye n'igipolisi c'u Burundi, harimwo yari yatumye abapolisi barenga 300 bari kugarukana amahoro muri Central Africa batahukanwa. Ico gihe rero ONU yatangaje ko atacizere ifitiye igipolisi c'u Burundi, ikaba yagiriza ko cahohoteye abiyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuva ico gihe rero nta bapolisi b'u Burundi barasubira kurungikwa mu makungu garukana amahoro biciye mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Abiruko rero mw'ijambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije abapolisi n'abasirikare b'u Burundi igenekezo rya 24 ukwezi kwa 12 ko muri 2021 yarijeje ko abapolisi b'Abarundi bagiye gusubizwa mu bikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano vya ONU inyuma y'imyaka irenga 5 barabikumiriwemwo. Twagerageje rero kumenya niba kuba hata abapolisi b'Abarundi barasubira kurungikwa mu makungu biciye muri ONU kuva aho Perezida w'u Burundi yijereje ko bagiye gusubira muri ivyo bikorwa, hari isano ifitanye n'ibihano ONU yafatiye zimwe mu nzego zatwara igipolisi c'u Burundi kuva muri 2015, ariko nta ruhande rwashoboye kuduha umuco wuzuye. Ico bikoze hata umupolisi n'umwe w'umurundi ari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu makungu biciye muri ONU. Hari abasirikare b'ico gihugu bari kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye, barimwo abari muri Central Africa na Somalia bashigikiwe n'ubumwe bwa Afurika, n'abari muri Congo bashigikiwe n'akarere ka Afurika y'ubuseruko na SADC. Ibikorwa rero vyo kurungika ingabo z'ibihugu bitandukanye kugarukana amahoro muri Haiti avyemejwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano mu kwezi kwa 10 ko muri 2023 bisabwe n'indongozi za Haiti. Kugera ino saha Kenya niyo yonyene imaze kurungika abapolisi. Hambavu y'u Burundi, ibindi bihugu rero bimaze gusaba uburenganzira bwo kurungika abapolisi bavyo ni Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Chad hamwe na Jamaica. Perezida wa Kenya William Ruto mu rugendo yakoreye muri Haiti mu kwezi kwa 6 w'indwi iheze yavuze ko ashigikiye ko ibikorwa vyo kugarukana amahoro muri Haiti vyoja mu minwe ya ONU. Kugera ino saha ivyo bikorwa rero bikaba bifatwa bongo n'ibihugu birimwo ahanini na Amerika hamwe n'igihugu ca Canada. Bindi bitandukanye rero, umukuru w'igihugu asabwa kubabuza ngo umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari Sosumo hamwe n'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro ngo kuko aribo badugije ibiciro vy'isukari kumva zitumvikana. Ivyo bisabwa n'umugambwe Sahwanya Frodebu, niko ikinyamakuru Shikiriza Burundi gishikiriza. Ni nyuma yaho ku wa 14 ukwezi kw'icenda 2024 hasohokeye itangazo rya Sosumo menyesha ko igiciro c'isukari kigiye kuva ku mafaranga y'amarundi 3,300 kikaja ku 8,000. Nakuvuga rero iduga ry'ibiciro rigira ku bice 140%. Umugambwe rero ukabona ko iduga ry'isukari rishobora gutuma hari ibindi vyankenerwa bihingurwa hakoreshejwe iyo sukari vyoba vyimirije kuduga, ari hamwe ico giciro c'isukari coguma uko. Ivyo navyo rero bikaba vyoza nk'uko uwo mugambwe ubandanya ubishikiriza, binaniza n'abenegihugu bari basanzwe badafise n'amikoro akwiye. Uwo mugambwe rero ugashimira Sebarundi kuba yafashe iya mbere mu kwiyamiriza ico giciro gishasha. Sahwanya Frodebu kagira ko usaba umukuru w'igihugu ko yofata mu minwe ico kibazo maze agasohora itegeko ryo gufuta ingingo iduza ico giciro. Na mwari rya hinguriro Sosumo n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro busa n'ubwiciye amatwi kuvyo umukuru w'igihugu yashikirije ku bijanye n'igiciro gishasha c'isukari. Niko rero bo bariko barasaba. Mu bindi bitandukanye vyandikwa mu bindi bimenyesha makuru, ikimenyesha makuru Bonesha FM kivuga ko hibonekeza ubukene bw'icama c'indimu, kuko bamwe mu badandaza bo mw'isoko ya Kotebu bavuga ko ari ubukene bw'icama c'indimu, bituma rero ico camwa kizimba, bigasigura ko indimu imwe ntoya igurwa amafaranga 500, igurwa amafaranga 100, nayo indimu zitatu nini zikagurwa amafaranga 5,000 zahora zigurwa amafaranga 1,000. Abakozi rero bakavuga ko batoroherwa kugura izo ndimu kuko ibiciro vyazo vyaduze cane, bagasaba ko igiciro c'indimu cogabanuka. Abadandaza rero bakaba babandanya bamenyesha ko abadandaza ico camwa bagabanutse kuko batakironka ababashorera. Abakorera mu tuzu tw'uburiro rero bakavuga ko ico camwa basa n'abagihevye kuko kizimvye. Abandi rero bakaba basigura ko bazigura ku neza y'ababashorera kugira ngo bashobore gusohora ivyo baba bateguye.
Tukengurukire mwe mwese mwari mudukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezako muri uyu mugoroba. Ni mu masaha ari imbere, hari byinshi twabateguriye ku ngingo zigiye zitandukanye. Jana kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri Imbonesha kure Hejuru TV. Imana ibahezagire.